Tugiye kubaha mwaramutse namwiriwe bakunze ibiganiro vya Manaac Burundi TV, tongera tubahamagarira gukomeza gukurikirana ibiganiro buri kimwe ku kindi uko biriko biragenda. Ni mu rugendo umwubahwa DG Engineer Ben Yukuri ari mwasanzwe ariko aragendera abanyamyuga mvabwenge bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi. None ubu turi neza na neza mu ntara ya Muyinga, aho yagendeye ku kibanza kimwe cy'iratiro, aho ari ku Uruzi Ruvu, ahasanze abasanzwe bahakorera ibikorwa mu ntumbero yo gutembereza ingenzi cyangwa kumenyekanisha ibyiza bigize urwo ruzi rwa Ruvubu. None mwubahwa, reka tuganirize cyangwa mutuyagishe, mutubwire mbega uru ruzi rwa Ruvubu rufise ibyiza bingana gute, rutunze iki, bigenda gute, mbega nk'ingenzi bituye ni gute mushobora kumyagira cyangwa kurata ibyiza bigize uru ruzi rwa Ruvubu. Ikaze cyane manze mwidondore kugira ngo abadukurikirana bamenye ivyo turimwe. Murakoze. dukunze kuvuga ati yesashimwe imbaza ubwo mu ncamake tuguze amagambo magufi. Iyi ni Ruvubu, kuvuga isigura Ruvubu ni ukuvuga ko ikintu cya mbere kiba kigize iyo Ruvubu ari imvubu, icyo yiswe Ruvubu nico gituma yiswe Ruvubu. Kuvuga urumva si kiyaga nk'ibindi, niko yiswe Ruvubu. Kubera iki? Imvubu kuva uhora hakire mu muntu bwa mbere. Urabona ko handi nibaza ko handi kwegeranya ibintu by'amazi kugira ngo imyuzure imaze kuva hano habe Imvubu. Ni imvubu, harimo imvubu nini kandi zituje zishotora nk'izirya umuntu. N'ingona zirahari, muga ingona urayizi ko indya yayo ari urunyama. Habamo n'ibindi binyabuzima tutokwirwa tudondora nk'amasato menshi, inzoka nyinshi. Haba rero habamo ibyo ku musozi, ibindi bikoko binini ni imbogo, iyo bita bifri cyangwa bafaro, byose biguma biza ku murongo umwe. Haca bamwe iyo bita antilope cyangwa se impongo kama, harimwo ingeregere, isasu, inzobe, niyo bita indonyi, tutwambagwa neza bashobora kukabona. Hanyuma habamo ingurube z'inyeshamba, n'ibyo bita ibinyogoto. Ni igikoko gishobora citunye kirasa imyamba, ibyo birahari. N'amasato menshi, n'ibyo bita ishenje, umugwi w'ishenje urimo inkoto cyangwa babu, cyangwa se mu rurimi turemeye ngaha ni babu cyangwa se inkoto. Uko ingenzi kuntu zakigwa ibyo biba byamenyeshejwe mu rwego rwo hejuru. Hanyuma muri ico gihe niho haca haba kugenza gute, baca bamenyesha abashefu badutwara muri runo ruhongore. Hanyuma muri ico gihe aho bica bimenyeshwa abajeje gutembereza ingenzi nyezina, hama bakaca babakira, niho baca babatembereza kumbure bava mu musozi baja mu yundi. Ico batabonye ku musozi bakakibona ku wundi. Mu ncamake mu majambo magufi ni nka bene ibyo. Nukuri aha mu ruhongore rubereye, ejo igihugu nicagira uburyo kigakara buryo co hatunganya,
hari dufise ibikoko bisumba ivy'ahandi bereka mu gihugu cy'u Burundi turafise. Murakoze mu ncamakawe niho twogeze. Reka tubashimire cyane, twizera yuko ikindi gihe muzoduha ikiganiro kiyaguye mu ntumbero yo kudusigurira ibyiza nyezina. Yego murakoze. Yoga,